yitwa Bizimana Abubakar Karume, Sapi, Kingi, Marshal n'ayandi menshi. Ayo yose sayo yiyise kubera yuko harimwo abavyeyi biwe bamuhaye, nayo yabonye kamukwiriye. Harayo yahawe n'abamwanka, abamupinga, amazina nka Satura Amabafre, Satura Amabuye, Magonde n'ayandi menshi. Ariko kubw'inguvu ziwe zikomoka ku bikorwa vyiwe vyiza, bikaza bikaryohera abantu bakamukunda, maze ububi bwiwe akaba aribwo nyene bamukundira. Uyu munsi izina ryari gitutsi kuri we, niryo zina akoresha mu guca amafaranga. Reka tumwumvirize gatoye hama duce tugaruka. Yuko yavusa bisanga aratoteza agaharika, ivyo nivyo biranga amateka yiwe. Akuhura n'ububore w'amahera, jinatuma mpura n'ububore w'inzoga, kuko bukeye ndazi zimuvuyeko. Buca yicuza, genda umubwira areke kwica, genda umubwira areke gutoteza, genda umubwira areke kurya amatungo y'igihugu. Ugiheza kumva indirimbo yiwe, urashobora kumva yuko itandukanye n'iz'abandi benshi bagiye batandukanye baririmba inkundo cane. Burya mu buzima tubayeho mu ngorane. Ingorane nizo nyinshi, akanya ko kuryoherwa kaba gake. Abantu inkundo zama zibababaza, inkundo si umunezero gusa. Ariko uyu muririmbyi, indirimbo yiwe iyo uhejeje kuyumviriza irakurema, ikakuremesha. Ikintu kiramba ngaha kw'isi gusumba ivyubahiro vyose umuntu yoronka ngaha kw'isi, n'amajambo y'agaciro akomeye azosigara atakiriho. Hamaze kubaho ibihangange vyinshi ngaha kw'isi vyari bikomeye cyane, vyari bifise amafaranga, vyari bitinyitse, ariko uno munsi atacubahiro bigifise. Ariko inda urandabire intwari zose canke abantu twibuka uno munsi, ntabo tubona kuko babayeho mu bihe tutari bwabeho. Ariko turabazi nk'abababonye biciye mu majambo make yasigaye muri menshi bavuze mu myaka bamaze kw'isi. Ayo majambo yabo akomeza
akubaka imitima, akunga, agashigikira. Uzorabe nta ntwari n'imwe yigeze iragabano kuzorya ikirori, kuzoryoherwa gusa, ahubwo intwari ivugaho vyugari, yashaka ikanabizira. Dusubiye mu myaka ya kera, hampande y'indirimbo z'inkundo nk'iz'abandi baririmbyi bakunze kuririmba, ugiye kuraba neza uza gusanga igice kinini c'indirimbo z'uyu muririmbyi Bizimana Abubakar Karume ari indirimbo z'ubuzima. Yaranditse indirimbo nyinshi, yongera aririmba indirimbo nyinshi, harimwo n'iyamusohoye aho yagira nti Mana umunsi wampaye uzomuhe n'urya adafise. Iyi ndirimbo ihejeje gusohoka, abantu benshi baravuze nti uyu wese agowe ariko agasabira abandi bagowe kuronka imuntu ki? Ninde uyu muntu? Turashaka kumubona. Baramubonye, baramubona koko. Kuva umunsi bamubona yahakuye abansi atakoshereje, ataco wapfa, ariko abansi. Amajambo yaririmbye mw'iyo ndirimbo ico gihe yise inkuru y'ukuri, n'uno munsi arabayeho kubera ayo majambo yavuze. Arubashwe uno munsi, ararihwa amamiliyoni menshi. Uno munsi arurira indege akagenda. Ivyo vyose ntivyavuye ko yaririmbye gusa, kuko hariho benshi bazi kuririmba cyane ariko batashoboye canke batazoshobora kugera nkaho yageze. Uyu muririmbyi arafise abakunzi benshi, abakunzi biwe ni benshi cyane birenze uko abantu bavyiyumvira. Hari bamwe bibaza yuko abantu bose baba mu gihugu canke baba kw'isi, ivyiyumviro vyabo canke ivyishimo vyabo canke indoto zabo arizo kuryohererwa mu miziki. Ariko mbere igitigiri nyamwinshi c'abantu bari ngaha kw'isi ntibakunda umuziki, ariko barawumviriza, bagakunda amajambo meza bakomeza abizeza yuko ejo bazoronka, abafasha kwihangana mu gihe bagize ikibazo, mu gihe bakumbuye imiryango, mu gihe bihebuye. Uyu muririmbyi yamaseruka rukambye akaremesha abarundi, ikaba imwe mu mpamvu ituma bamukunda cyane. Hari benshi bakunze kwiyumvira ngo Sadbi ni umuririmbyi gusa. Oya, Sadbi ni umwarimu yigisha akanakomeza abana bariya mu mpanuro mbere no mu vyiyumviro. Hari benshi bamaze gutera imbere, mbere banabishingira intahe yuko batejwe imbere n'impanuro cyangwa amajambo bumvise yamuvuye mu kanwa. Ego abaririmbyi bariho, ariko uribaza nti imiziki izomara imyaka ingana gute? Ijambo naryo izomara igihe kingana gute?
uyu muririmbyi afise imyaka mikeya ariko yitwa Sogokuru mu muziki. Wibaza yuko vyoba biva kuki? Afise ijambo buri gihe niyo atasohoye indirimbo canke ngakora igiteramo canke ibindi bikorwa bijanye n'umuziki, ntasiba kuvuga ku mbuga ziwe, gukomeza mbere no kwihanganisha abari mu bibazo, akabashigikira mu majambo no mu vyiyumviro. Ivyo bigatuma nabo bashaka kumusubiriza mu nkoko mu kumushimira ku vyiyumviro n'akanya babaye hafi, bigatuma bamuyoboka cyane, nk'uko abenegihugu bakamwikundira cyane badafatiye no ku miziki. Ku ruhande rw'imiziki, niwe muririmbyi wo mu runganwe rushasha yabonetse mu kinjana ca 2021, ateye ubwoba, amaze imyaka myinshi muri ca kibanza ciwe nyene, ntarigera kivamwo kandi ngo ntiyiteze kukivamwo. Aheruka gusohora indirimbo yakunzwe cyane gose bivanye nuko yaririmbye ingorane za bamwe, yongera aranababwira n'uburyo bokoramwo cyane kugira ejo bisununure babuvemwo. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Imodokari. Reka ndakubwira yuko nta minsi myinshi isigaye video yayo ibuca isohoka. Ndakwizeza neza yuko azoba ari video nziza cyane y'amateka, izoryohera abantu. Reka jewe ngezaha, ibisigaye namwe muzobimbwira muhejeje kuraba video y'indirimbo Imodokari ya Sabi. Ndakwibutsa yuko iri ku rubuga rwa YouTube rwiwe rwitwa Sabi. Jewe nitwa Taylor Demana canke Demana, ahanye ni kuri Plateau The Star, turiko turakora ku bufatanye na Azwal Service Company nk'uko bisanzwe. Ntiwibagire gukanda subscribe ngaha munsi kugira uzurironkera amakuru nk'aya ku mwanya, igihe cyose, atahandi hantu namwe ushobora kuyakura cyangwa ngo yumve usibye jewe nyene Demana ndayakubwiye.